Reka tubaramutse mwese muriko muradukurikirana twizere ko mumeze neza natwe aho turi n'amusi tumeze neza turashima turi good nibaze ko nabo twagendeye murababona nibaza yuko bameze neza tutarondogoye ngo tuvuge byinshi uyu munsi twagendeye societe City House ikora ibintu byinshi bitandukanye harimo ibyo gukotesha amazu harimo ibyo gukora amasabuni harimo ibintu byinshi bitandukanye rero ntarondogoye ngo mvuge ibintu byinshi twahashitse umusanzu ahakorera ni ari ngaho imbere yacu reka tumusabe yidondore hama yongera aramutse ariko baradukurikirana ndabaramukije mwese aho mukurikirana iki kiganiro ku mazina yanjye nitwa Nkengurukimana Shadrack sindigira introduction yego Nkengurukimana Shadrack uturi ngaha anye aho mbona societe City House mbega twumvise societe City House twumva iki okay murakoze cyane aho fete societe City House Limited novuga ko ari sosiyete ifite amaserivisi atandukanye nk'uko mubibona mwanabivuze ifite amaserivisi nk'iya mbere nk'uko mubibona turashaka kugurisha gukota no gukodesha amazu amaparasere imodoka ibintu nk'ivyo aho fete iyo serivisi turayifise kandi irakora hanyuma sosiyete yacu igakora kandi ibintu vya reservation hotel igakora n'ibindi bitandukanye ariko harimo n'ikindi ntaravuga cyane kandi aricyo turiko kumeza ko bose cyo guproduce amasabuni amasabuni turayaproduce ngaha nyene hanyuma tukayadistribue mu makartier bigenda neza muri societe City House nabonyemo ikindi kintu cyitwa ngo Elima Soap Elima Soap Elima Soap nacyo gisekuye Elima Soap murakoze cyane en fait ni novuga ko ari izina muri iryo sabuni nyene tiko donc izo igizwe n'ubwoko bwinshi uretse ko tutara bishyira na application ariko biko birigwa ariko ubu tiko turakora solid soap kuko Elima Soap ni izina ry'isabuni Elima kivuye mu donc ni ibintu bibiri en fait keke turakunda abavyeyi Elima ikigizwe n'amazina abiri y'abavyeyi biwacu iwanyu ni ukuvuga iyi sosiyete yoba yatangujwe n'abantu okay sosiyete yatangujwe na jewe Nkengurukimana Shadrack itanguzwa kandi n'ubundi turi babiri yitwa Niwe Siriac hanyuma nkuko mutamubona ngaha ari ya mission ariko aragira ama etude y'indi sabuni tugomba tubahe muri misiza ya liquide n'indi sabuni y'imota aragira ama etude hakurya y'igihugu murakoze tugaruke ku by'isabuni cyane ariko tukagarura ko mbega isabuni mukora ni isabuni zimeze gute ni isabuni bwoko umuntu yumvise muri Elima Soap bakora isabuni yumva ko bakora isabuni zimwe okay murakoze Elima Soap nabwiye ko ari izina ry'isabuni kandi isabuni yose izokorerwa ngaha izokwama yitwa Elima Soap ariko zitandukanye hariho solid iriri solide n'irikide n'irindi rimota ariko ni solide rero ko kuri iri solide aribyo tuko turakora kuri uyu mwanya ni isabuni novuga ifise ikintu yisangije par rapport y'izindi muba musanzwe muzi bita kifurangoka yaho fete hariho ama ingredient twe twongeramo atuma isabuni yacu swati itagata neza ikongera igakomera ikongera ikaramba uriko bayikoresha bavuze yuko uri umwe mu bantu batanguje iyi sosiyete mbega icyiyumviro cyo kubitambuza caje gute ntabwo wabyiyumviye kugira ngo wumve ati jewe notambuza sosiyete ikora ibintu nk'ibi hari mu masabuni okay murakoze cyane en fait twisunze ijambo nyine icubahiro yatubwiye ko akeneye icyo nokwita pays émergent et pays développé émergent en 2040
développé en 2060 igihugu cifashe muri 2040 igihugu giteye imbere muri 2060 urakoze en fait nahejeje amashuri nta gihe kinini kiretse ntejeje hama mpejeje ndiyumvira ati none ngiye kubaho gute ngira ati kumbure umuntu ashobora kwiyumvira nkuko nyirishobora yamatubwira ati iyumvira ibikorwa by'amaboko yawe kandi bifise donc innovation innové hama mu byiyumvire mu gushyira na application bizobaha isabune bizobafasha gutera imbere buke usange wisanze ahantu hameze bien rero twiyumvira iyo twiyumvira ati dukora iki bigende gute twiyumvira kuri iyi société avec les services tranquilles cyane cyane y'isabune Yego. Mbega mumaze igihe kingana gute mutanga? Nta gihe kinini tumaze uretse ko sosiyete yabaye abishyize cyane yemeje n'amategeko harenze nk'igihe cy'amezi arenga umunani gato ariko serivisi zarakora ariko serivisi y'amasabuni igiyemo vuba bivuga ko itamaze igihe kinini kuko itamwe vuba kwinjira muri sosiyete yanyu ndabona harimo ibintu byinshi bitandukanye mbega niyihe mwipfuza gushika mutanguye umugambi niyihe mbonoka zajamwe ahantu mwipfuza gushika muhashitse muvuga tubu aho twashaka turahageze okay murakoze en fait hariho muhinga ari hano yavuga ati iyo ushaka gutera imbere birefera kuri naka kuko naka yarabishoboye sivyo twebwe nk'uko turiko turabona projet yacu turabona twifuza gushika aho novuga ngo ndiko nirefera kuri naka ego naka nzomurefera kuri bwanyu ndabona ashobora gushika ahantu naka tigeze ashika turifuza gushika kw'iterambere rikomeye cyane tugakora ibintu byinshi bitandukanye ugasanga twaguye akarere cyangwa promotion tuzokibaza ko cyane ibyo uzosanga nyene mu gihugu bishobora kugisibirwa urengereye n'ahandi hose aha mu Burundi hari abantu benshi bakora y'ibimebwe musanzwe mukora byo kubya lokasiyo y'imiduga byo gukora amasabune nyene byo by'amalokasiyo y'ibindi bintu byose hari abantu benshi babikora mbega ni akahe kabirya mwebwe mushyiramo kugira ngo umuntu azova aho yahora aze gushorera ngaha iwanyu ko yumvise ko hari akabirya gatandukanye murakoze cyane en fait hari ikintu bita concurrence directe et indirecte kuko sinovuga ko tugira concurrence ku muntu ariko umuntu wese donc aragira promotion sero n'ibyo yifuza naho yifuza gushika twebwe nk'akabirya tugira ibintu byo gukota no gukotesha kugira bimwe akabirya twebwe vraiment ama pourcentage ni mato cyane ari hasi par rapport ya nima societe ahubwo nahamagara n'abanywanyi ko boza bakatwitura hakirika hanyuma niki ikintu cya savone naco akarusho dufise nuko twebwe hariho produit dushiramo bituma habamo ko kabirya nabwiye isabuni gatagata cyane kongera ikaramba ikindi kandi nuko isabuni yacu tuyigusanza kuri place kandi irazimbutse tuyigusanza aho korera nta madeplace mufata naki donc naho woshobora kubipa byonyine cyatuhashika ego murakoze iyo umuntu ariko arakora cyangwa ariko aratangura ikintu cyacu cyose kenshi arahura n'ingorane n'intambamyi mu kintu ariko arakora mbega mwebwe nka sosiyete siri hawuzi ni izihe ntambamyi mwagiye murakora neza donc intambamyi nizobura kuko le début est toujours très difficile misi yose intango yabigoye bien sûr intambamyi twahura nazo kandi nyinshi nk'ubu nko kuri service ya savoneri ntituraronka clientele imeze neza donc ntibaramenya yuko duproduise ibintu byiza cyane bigezweho ntibaramenya service neza ntibarahamenya ntibaragira ko turiko turagerageza
dukora cyane kugira bahamenye navuga yuko ari intambano iri mu ntambano zikomeye kandi zikomeye ariko byose tubicamo kugira tuzobirengana tuza kurondera solution zo kugira ibyo bibazo bihere yego izo nizo ntambano mbona cyane nko mu bijyanye n'ibikoresho nawe mukoresha mu gukora amasabune cyane nta ngorane muba mubigira. Okay, murakoze. Navuga ibikoresho hari ibikoresho usanga tudafise burya dutunganya ibintu byacu neza ariko nabyo sinubwo ko ari intambamyi cyane kuko turiko turabitorera umuti ibintu uzosanga bimeze neza nimwagaruka muzosanga twaragira kare. Ku bijyanye n'amasabune ni ubuhe bwoko mukora sinzi ko mutwereka ubwoko bw'amasabune muba mukora. Okay, murakoze. Ushobora kubereka isabune ikora puro mama. Donc, murabona iyi sabune ibiri ni solide. Novuga ko ari ikivugo ariko ntabwo ikifise akantu gisangije. Isabune ni nziza cyane n'abayikoresha baragaruka bakatubwira ko iyi sabune ikora neza cyane neza amaproduit yayo y'akantu akabike ya uno mu marembo nzo novuga ko twakora ntabwo yuko ariko wagira amayetide aho hirya mu Uganda baragira amayetide y'iryo sabuni y'amazi kuko tugomba kuzozana isabuni imeze neza itandukanye n'izindi ngaha bakoresha. Ariko leta twazabona amafaranga atandukanye kugira tuzokore n'ayatandukanye kandi usanze zitandukanye n'ibere. Turabona yuko amasabune mukora amasabune meza bakuzanira barumva yuko harimo akabirya muri za sabune nibaza yuko isabune z'ubu ziriya zitandukanye hari ukuntu iri karabye cyangwa ukayisiga ikubaba mu ntoki. Mbega namwe gute aho kari muba mwaragerageje bwo nyana ndabibona si no kukubaba gusa ahubwo donc uranasanga wamyugaguritse icyo ndakizi. Donc icyo rero kirava guki soit hariho les produits banashyiraho soit kiravaho ukuntu bize foromye utariho ugasanga barihenze cyangwa ugasanga uri kurapima cyo kwita acide urihenze. Rero uri kurakora isabune icyambere wisuma donc icyambere ugira gute uraraba ku buryo ata stress office uko n'ibintu bihenze gato usanga wishi isabune soit irazigira cyangwa ugasanga yabaye nko kubyifuza. Rero bidusanga wamyugaguritse umeze nabi biva kuri iyo kunze barihenda cyane yego ko tutafise igipimo exact kandi tubitiye impuze foromye imeze neza bivanye n'umugambi wawe wa sosiyete ikora ibintu bitandukanye n'uwaguhuza n'umunyamitari. Ni ikihe kintu umwereka cyangwa wakusikura kugira ngo ashobore kuzana imitahe yiwe muri sosiyete yawe? Icyo nomwereka cyangwa nomubwira aho fete twebwe turifuza yuko ikintu cya izi produits comestiques zigwira kandi zikagwira zifise akanovera. None ibyo kugira ngo bishikire habuze iki? Ikibuze nuko imitahe itari myinshi cyane cyane ntabwo imitahe myinshi ni mike. Ikibuze nuko turakeneye support umuntu agitanga kolo coach turakeneye umuntu agikoach cyane ashobora kutwereka n'ubundi bumenyi dutanze byose umukoca tumurose tukabona niyo mitahe ugasanga igihugu twagiye cyiza cyane cy'abantu beza cyane. Dusa ariko barasozera n'akahe kamobotera urundi rwaruka dukireze amaboko
mururindiriye akazi uzohabwa ndari. Okay, nabwiye yuko je mpeje amashuri rafa pasa tangiye kinini giheze ariko mu mwaka nize igisata ca technologie de l'information de la communication TIC. Ariko urabona yuko ibyo ndiko ndakora bitandukanye cyane n'igisata nize sivyo. Rero icyo nobahamagarira ni uko batoraba ibyo bize, swati bashobora kwaplika ibyo wize ngibona ubikunze ujye umuntu akora ikintu akunze, ariko n'ibindi nabyo tize ubona byo gushikana ku iterambere wowe pratique. Ugwaruka rwinshi rero uratinya cyane gushora imitahe bayifise, barashobora kuba nayifise ariko baratinya gushora. Icyo nwarura nuko Imana burya n'Imana yaravuze ati wewe tangura ukora nzohezagira ibyo iby'iminwe yawe by'amaboko yawe. Icyo nwarura nuko bokora sinabwo hari gutanga udubi ni gufata risk ugakora Imana ikagira ngo kandi wakoze Imana itazokuheza. Nk'uwakenera imwe muri serivisi musanze mutanga muri sosiyete yanyu, mbega yobasanga he, yobatora gute, tanga adresse ko? Okay, adresse iri complete no ko bari muri intérieur du pays ni i Bujumbura mairie, ni mu Nyakabiga ya mbere, ni adresse donc ishobora kumenya nabo bose nayo ni iyo bita Avenue Muyinga, bari nayo Bujumbura cyane nyene Avenue Muyinga kujya 12 imbere y'umusigiti munini cyane. Hamari nka no cyane amakazo koresha poster. Okay, ndakoresha page ya Facebook She House Limited wanditse kuri Facebook uzohita usanga ko page yanje amuzosanga kama service yose nkora ushaka kuvisiti yo site mugasanga ibikomo kora byose n'amakontakte yose par numéro de téléphone nayo 76 56 47 tuba mu taratu na rimwe 56 Reka tugushimire Shadrack, urakoze ku mwanya waduhaye. N'ubundi munsi w'icyumweru You welcome. Kandi cyane. Kandi muzosanga twaraguye neza. Reka dushimire nawe mwese muri ko mwadukurikirana ikiganiro cyacu kuri ECTV cy'ubuza n'aba-entrepreneur batandukanye n'abakozi bikora ibikorwa bitandukanye kugira ngo bishoboke. Uba ufise umugambi mugabo ubona uburyo bukugora uhure n'ufise uburyo ariko adafise imigambi ashobora gukora. Rero muzi twari kwa Shadrack ngira mu office City House iri mutite ico isanzwe ikora ni societe irimo ibintu byinshi, ni societe ikora amasabuni yaba ayo koga yaba ayo kukaraba yaba amasabuni y'ubwoko bwinshi, ni societe ikora ibintu bya location y'imiduga byinshi nyine bishingira ngo mwabyumvise mu biganiro yabahaye. Rero turabahaye karibu kwa Shadrack, ni kuri Avenue Muyinga Nyakabiga ya mbere kwibarabara rigira 12 kugira mwahabonye. Karibu muduteze imbere na Shadrack kugira ngo ibikorwa byanje n'ibikorwa bya Shadrack bishobore kuja ku mugaragaro ndetse twe tubone Shadrack harongera kajumbu sibyo ego murakoze namwe kindi basaba kugira subscribe kandi n'uri telefone yawe irimo kugira ngo tubashe kubandanya duterezanya imbere. Murakoze cyane. Turashimiye STV. Muze subscribe kuri YouTube nani na Facebook.